hariho ukuntu umuntu abona ibintu mu mazina atandukanye. Ugutakaza kwawe ni kwinshi kandi kenshi uzobabarirwa mu bintu uzoba wishe cyangwa uzoba wahomvye. Mu vy'ukuri ushobora gufashwa muri ibi canke biriya, muri vyiza canke bibi, mu vyo ufise canke udafise. Mu bintu vyose uzokenera ubufasha n'imbabazi z'abantu, ariko hari n'abandi badashobora kugufasha, ahubwo bakagufasha mu kuguha impanuro canke inama zizogufasha mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ivyiza wewe canke uwundi wese ariko aranyumva, uze wame ukomeye mu buzima bwawe nkuko ubibwirizwa, uze wame ukomeye mu buzima bwawe kuko ni inshingano zawe. Abantu bamwe baradusiga, abandi bakagenda, n'abandi bakaza bakadusanga, kandi ubwo buzima siko buzokwama buri munsi, bizogenda bihinduka uko bukeye uko bwije. Niko bigomba kumera mu buzima bwa buri munsi, ivyo ugomba kubimenya. Kandi ibintu vyose birashobora guhinduka uko igihe kigenda kirarenga kugira ngo uvuge uve mu gacerere. Ukeneye kuvugana n'iryo sinzi ry'abantu, ukeneye kuvugana n'abantu bose mu butandukane bwabo mu vyerekeye kwiyumvira cyangwa gutekereza ku bintu runaka, kugira ngo ubakureko inyigisho, ubakureko impanuro, utorere umuti ibibazo ufise canke se ububabare buri muri wewe, kugira ngo ibintu vyose bizosubire bigende neza ku buzima bwawe. Guma ukomeye kandi utsinde mu buzima bwawe, guma ukomeye kandi utsinde ibibi vyose biza bikugana. Uze wizere cyane ububasha bw'urukundo mu buzima. Niwizera ko ufise ubushake bwo kwihata, akenshi uzosanga wahomvye. Akenshi umunsi wabaye kw'isi ufise umutima usukuye cyane, uzotsinda vyanka vyakunda. Umutima usukuye igihe cyose wama watsinze. Rimwe na rimwe amajambo ntahagije kugira ngo umuntu adondore uburibwe afise cyangwa se umubabaro afise. No ukubura n'ubusa mu mutima wawe ibihe vyose, ugasanga umutima wawe uragaragara nta kintu kiriyo. Biragoye kuvuga ibigenda nabi kandi bimeze nabi, ariko kwihatira mu bihe bigoye cyane bituma umuntu yangirika muri we. Ibintu utigeze wiyumvira ko vyo gushikira bikagushikira, bikakubako. Rero ntutakaze icizigiro ku bantu bagufiseko canke se icizere. Ubu buzima buzokwereka imvo nziza yo gusubira kumwenyura, yo gusubira kwishima no guseka. Uko kwizera kuzokomeza kubaho ubuzima bwose kandi ibihe vyose. Impuhwe zawe zizove ku mutima wawe, kuri wewe n'umuryango wawe n'abagenzi bawe. Iki gihe kirakomeye kandi ukwiye kuguma ufise uko kwihangana muri wewe. Nimba ibihe bibi vyatsinze, ibihe vyiza navyo nyene bizotsinda. Ushireho inzira nziza mu buzima bwawe, gusa no kwizera kwawe gukomeze kubaho, kandi ibintu bizoba vyiza kuri wewe. Ntutakaze icizigiro cawe, ntutakaze icizere abantu bagufiseko. Kandi ngo burya ngo amajambo ngo ntiyoba ahagije kugira ngo umuntu avuge uburibwe ariko aracamwo. Igihe cyose uzoserura imbabazi zawe zivuye ku mutima. Ivyo vyose vyabaye vy'ukuri, vyari bibabaje kuri wewe, ariko vyirengagize, nta nkeka uzobona impera yavyo. Kuko kuba kw'isi bidusaba kugira imbabazi ku bandi badukorera amakosa agiye atandukanye. Ivyiyumviro vyose birazimangana, ibintu vyose biraguma kw'isi kandi koko biragumaho, ariko ubuzima buraba ubusa mu mwanya mutoyi. Iyo umuntu atakaje ubuzima nta kintu aba kimaze imbere y'abantu. Nk'uko ubibona, ushobora kuba uyu munsi, ejo ukaba wishimye, ariko kandi utibagiye neza yuko umubabaro canke uburibwe vyanka vyakunda birabaho kuri benshi. Ushobora kumva yuko ubabaye, ushobora kumva yuko utangaye kubw'amajambo runaka ubwiwe canke wumvise yabaye ku muntu runaka. Mbere ugasanga akenshi ubona yuko ari amafuti canke ibinyoma, nta kuri kurimwo, ariko wahishikira ugasanga n'ukuri gusa, ugasanga nta binyoma birimo. Burya abantu benshi babuze imbabazi bagirira bagenzi babo bivuye ku mutima vy'ukuri. Ariko kandi ngo igihe kirakiza vyose mu buzima. Ibintu ntivyama biguma uko vyari biri, birahinduka, vyanka vyakunda birahinduka. Iyo umuntu avuye mu buzima ushobora kwibaza ngo bigenze gute, ariko iyi ni insiguro nziza ikwereka yuko ibintu bihinduka, n'umuntu muzima agahinduka akaba umuntu yavuye kw'isi akava mu buzima. Mbe ni ryari uzogira inkomezi mu mutima wawe, wumve yuko ufise ukwihangana mu mutima wawe, wumve yuko ufise imbabazi mu mutima wawe.
igihe cy'ubuzima dufise ni umwanya muto cyane wo kuba ngaha kw'isi. Bigenda gute ngo umuntu akora ibintu vy'inyamaswa canke se vy'igikoko? Bigenda gute ngo umuntu ivyo yakoze we nk'umuntu mu gufasha abantu bagenzi biwe mu myitwarire myiza avyigire kure, avyihorere, abireke, ahubwo arangwe n'ibintu bibi? Biba vyagenze gute? Mbe ntiwiyizi uwo uriwe? Ntuzi ico uri? Ntuzi yuko uyu munsi uhari ariko ejo uzohava ukagenda? Ibi bintu ngo rimwe na rimwe vyose ngo ni urukino rw'iherezo ry'ubuzima bw'umuntu, umukomeye kandi uraba imbere yawe nturaba inyuma yawe. Iki gihe kizohera vyanka vyakunda. Amajambo ntashobora kuba ahagije kugira ngo umuntu aguhoze canke se akurinde uburibwe urimwo. Nta kintu na kimwe coshobora kugukuraho umubabaro wawe ufise. Iyo umuntu wawe agiye atakiri mu buzima, nta nkeka wumva ko uzomukumbura, ariko kandi umenye neza yuko vyanka vyakunda agomba kugenda canke nawe uzogenda. Kandi ite ku basigaye, wite ku bagize umuryango wawe, inshingano zawe uzibahe kandi mu rukundo. Ego uzobona umuntu arenze mu muryango wawe, umuntu yagaragara yuko ari imbere y'abandi, azogenda vyanka vyakunda. Ariko kandi mu buzima uturimo ngaha kw'isi ntuzucike intege, komeza ukore, ukomeze kwihangana, ukomeze ubane n'abandi basigaye, kuko ngaha kw'isi nibwo buzima twese tuzogenda vyanka vyakunda. Iki gihe iyo kigeze ukibuka neza yuko abo muri kumwe bazogenda, kiba ari igihe gikomeye cyane mu buzima bwawe canke se mu vyiyumviro vyawe. Hari igihe ubura umuntu akagenda akava mu buzima bwawe, uburibwe bukakuguma mu mutima wawe iteka ryose. Abantu baragenda abandi bagasigara bababaye, hari n'abandi bagenda abandi bagasigara bishimye. Aha turi kw'isi nibwo buzima. Ariko reka ndaguhoze cyane wewe uri muri ubwo buribwe ku mpamvu izo arizo zose, haba kubura umuntu wakunda, haba kubura ivyo wifuza, haba kubura amafaranga kandi wayashaka, haba kubura ikintu cyose cyaguteye uburibwe cyangwa se umubabaro wawe. Reka ndagukomeze, ndakubwire ngo wihangane, kandi ndaguhoza cyane n'umuryango wawe. Iyi si yo mperuka, iyi si yo mpera. Uyu munsi hari igihe ubayeho nabi, ariko ejo ibintu bikazogenda neza vyanka vyakunda. Ubu nibwo buzima tubayemwo. Umutima wawe ugume mu cyizere, ugume ufise ivyizigiro muri wewe, kandi ugume ukora. Ngo buriya kenshi impuhwe ziza iyo uri kurumva uburibwe bw'uwundi muntu ariko ukabwumvira muri wewe. Ico gihe uba uri umuntu ufise imbabazi vyanka vyakunda, wavyanka wavyemera. Mu gihe umuntu ababaye ari mu buribwe ariko ukavyumva, mw'ico gihe uri umuntu w'impuhwe. Ariko kandi umenye neza yuko impuhwe zawe ufise ntizogabanya uburibwe canke se umubabaro umuntu afise. Ntibikunda, ahubwo zituma umuntu ahumurizwa, zituma umuntu yitabwaho, akagira icyizere, kandi akamenya neza yuko atari we wenyene ari muri ubwo buribwe. Impuhwe ni ivyiyumvo vy'abantu ubwabo bonyene, ariko kandi hariho ukuvuguruzanya cane. Mbere n'ibikoko biraboroga kandi bikagira impuhwe iyo bipfuye ivyavyo. Ukwizera n'ikigongwe birajana. Iyo atakwizera nta kibanza cyo kwiyumvamwo abandi gishobora kuboneka muri wewe. Umuntu nyakuri si urya muntu ababara abawe, ahubwo n'urya muntu ababara umubabaro w'abandi. Abantu benshi ngaha kuri iyi si barikunda ubwabo. Abantu benshi usanga bikwegera ko n'abantu bake cyane bazogira impuhwe, cyangwa se babe bakwifuza ko uwundi umuntu atera imbere, cyangwa se babe bakwishimira kuba umugenzi wabo ateye imbere. Ariko impuhwe zigaragara mu buryo bumwe cyangwa n'ubundi, mu bihe vy'amagorwa cyangwa ivy'amahigwe. Naho nyene izo mpuhwe uba ufise uzifurize n'abandi, kandi uzigirire uburinzi, zigire ubwirinzi kugira ngo zitazokwangirika. Uze wamufise impuhwe ubuzima bwawe bwose iteka. Bavuga yuko ngo umuntu ngo iyo atagira impuhwe ngo aja mu mva yiwe wenyene. Iyo umuntu atagira impuhwe ashobora kuba ngaha kw'isi atabagenzi afise, atanshuti afise. Ariko mu vy'ukuri iyo ufise impuhwe nta bagenzi ushobora kubura, kubera n'urya muntu azokora ikosa kuri wewe ukamugirira impuhwe, azoza akugane abone yuko mu vy'ukuri uri inshuti y'ukuri. Kugirira impuhwe abantu benshi bituma nawe ugira abakunzi benshi. Kugirira impuhwe abantu benshi bituma nawe ugira abantu bakugana, abantu bakuvuga neza benshi cyane, kubera yuko nkuko nabivuze hejuru, ukugira impuhwe niko ukundwa n'abantu. Kuri ubwo uzugira impuhwe
uzugira ikigongwe ku bantu bagoyagoya, ku bantu bagukoshereza, ku bantu bari hasi yawe, mbese ku bantu bose ubona yuko bazikwiye uzuzibagirire. Ivyo bintu bituma n'abantu bo muri societe bari hafi yawe bakwigira ko nabo nyene bakaba bogira impuhwe. Ariko kandi utibagira yuko izo mpuhwe zishobora kuba ku bantu bose canke se kuri wewe gusa. Iryo hitamwo rero rihindura societe, rigahindura ubuzima bw'abantu bose canke se ubuzima bwawe bwose, mu gihe werekanye inyifato nziza mu bantu, werekanye yuko uri umuntu ufise impuhwe ku bandi, ufise ikigongwe ku bandi, uri umuntu ugirira impuhwe abantu bari inyuma yawe canke se bari hasi yawe.